Urakaza neza mw'isi y'abakundanye, urakaza neza kuri Intsinzi Motivation, hafi y'umutima. Hari abantu baza mu buzima bwawe bakicara hafi yawe, ariko ntibigere begereza umutima wawe. Hari n'abandi baza buhoro buhoro batavuze menshi, ariko ugasanga bari hafi y'umutima wawe kurusha abandi bose bigeze guhura nabo mu buzima. Kuko umuntu aba hafi y'umutima si kubera ko aba hafi y'umubiri gusa, ni uko aba yarabonye ahantu mu buzima bwawe hatigeze hafungurirwa abandi bose. Iyo umuntu yegereye umutima, hari igihe umuntu umwe yinjira mu buzima bwawe ntabure gukora ibintu bidasanzwe, ariko presence yiwe ikaguhindurira ubuzima. Ugasanga iyo yanditse umutima wawe urihuta, iyo avuze izina ryawe use kutabishaka, iyo ababaye nawe ukababara, iyo ahari isi yose igatekana. Aho niho umenya ko uwo muntu atakiri hafi yawe gusa, ari hafi y'umutima wawe. Nta muntu aba hafi y'umutima wawe utamwizera, kuko umutima si ahantu hakingurirwa bose, ugurirwa umuntu wakujuje aho wumva ushobora kumubwira ibintu utabwira abandi. Ni umuntu umubwira ibikubabaza, akumva ibigusetsa, amenya ibiranga ibintu byawe byose, amenya amabanga yawe yose, akabona intege nke zawe zose ntazikoreshe kukugirira nabi. Umuntu aba hafi y'umutima wawe iyo ufise intege nkeya zawe, maze agahitamo kugukunda uko uri. Abantu benshi bashobora kwegera ubuzima bwawe, ariko bake cyane nibo bashika hafi y'umutima wawe, kuko si bose bakumva nk'uko ushaka kumvwa, bakwitwararika nk'uko ukeneye kwitwararikwa, bagukunda nk'uko umutima wawe ubikeneye. Nico gituma iyo ubonye umuntu ari hafi y'umutima wawe, umufata nk'uw'agaciro mu buzima bwawe, ukamuha n'ivy'agaciro mu gihe ubifise, kuko abantu nk'abo ntibigira baboneka kenshi. Iyo umuntu ari hafi y'umutima wawe, ntumukunda kubera isura gusa, ntumukunda kubera amafaranga gusa, ntumukunda kubera ibyo afise gusa, umukunda kubera uko atuma wiyumva amahoro aguha, uko presence yiwe ituma ubuzima bwawe burushizaho guhinduka ndetse no kuba bwiza. Ugasanga umubwira uti abandi bose bashobora kuba hafi yanje, ariko wowe uri hafi y'umutima wanje. Hafi y'umutima ni ahantu hadasanzwe, si bose bahashika, si bose bahaguma, si bose bahazi, ariko umuntu ahashitse akaguma ahubahiriza aba yabaye igice c'ubuzima bwawe. Kuko umuntu aba hafi y'umutima wawe ntaba ari umuntu asanzwe, aba ari umuntu wawe wahisemo kurusha abandi bose. Ndagushimiye wanyacu muri iki kiganiro hafi y'umutima. Ubu nawe namudukurikirana uri hafi y'umutima wacu, ndetse uri hafi ya Intsinzi Motivation. Bandanya mudukurikirana ndetse musangiza ibikorwa byacu byose. Dushimira abarengeye 18 badukurikirana kuri no channel yacu ya YouTube. Tubashishikariza kandi kuguma mwagura uburere